arugarukana rushireko maze kubona urutonde nongeye kwibaza ikindi kibazo kubijanye n'aba bakinyi batumweko abakinyi batumweko ariko je nibajije nti je ku ruhande rwanje abakinyi birengagije nibajije nti mbega aba nibo bakinyi beza dufise mu mugwise bakaba baserukira Burundi gukina inkino mpuzamakungu aba nibo bakinyi beza aba mbona nibo beza twe dufise kuko hari gihe abakinyi beza nivyo hari si bose bashobora guhurira muri equipe ni benshi pe ariko equipe nationale ni ntoranwa beza mu beza aba bakinyi nibo bakinyi beza kuruta abandi twakabaye tubona muri equipe nationale je ku ruhande rwanje nta birengagijwe je ku ruhande rwanje mbona hari abakinyi bajemo bitari ngombwa kuko burya iyo tuvuze ngo umukinyi ni mwiza nuko abakomeye je simbona vraiment présence yandayishimiye Yusufu Nyangwe muri equipe nationale kuri ino ncuro kuko ni umukinyi mwiza nibaza ko ari we mwiza dufise arusha abandi ubwiza mugo yahoragwaye hanyuma numukiruke aragarutse yarafise rigama kuwazo narakinira match nimwe ya Nice ku buryo sinzi nimba Nice ishobora no kuvyemera ko uyu mugabo aza muri equipe nationale bonyene ntibaramukoresha hanyuma natwe turamuhamagaye ikibazo naciye nibaza ashobora kuba yara aje nk'umusiniya jambo rya mukuru ariko nibaza ko Cedric ari na ntuze ako hano Cedric na Saido bari iyo jambo rya mukuru hari aho rivuga bivuga ngo kuko guhamagarwa muri equipe nationale ari iteka bro hamagaye umukinyi niyo ko iyi ni liste atari ya nyuma kuko abana babonye abakinyi 26 bishoboka ko hari abazovako imbere yuko kuko kuri liste ntabwo barenga 23 bikana ngo batatu bo bashobora kuba ko utari guha umwanya ubundi mukinyi uwo ngaha canke wahande hari izina nabonye abantu bakomeje kugarukako eske utumye ko Nzeyimana Juma muzana ntutume ko Iragi umwiza n'uyuhe kubaraba Egre Noir bose ni beza as partner ariko je ku ruhande rwanje mba mbona Iragi ari mwiza kurusha Juma Nzeyimana aho ni ku ruhande rwanje namba hamagaye wari guhamagara bose cyo ni kimwe bigenze gute se kuri Derrick ko atahamagara ko adahamagara kandi yarakina muri hariya na weekend yatsinze igisindo muri CRDB yari kwakina paraporo no kuzana umukinyi nyange akabagiye kuri liste hariho wari gutera umunezero Iragi ukamwankuraje uravyumva tugiye mwizamu je ntaco nza kubivuga ko niho hantu hambere nabonye bigoye guswitching guhinduranya abakinyi ku buryo niyo ubonye umukinyi ari on top umumenyereza ashobora kuryama ko yarasanzwe azi kuko niwe yamuhaye iyo stability nubundi mbona Onezime yaramaze 5 match ku munsi weje niho yakina taza kubigaruka ko nitwabironkera umwanya bariko barakina ku munsi weje Ilos Cup Police kina na Rayon Sport banganya ubusa ku busa Rotour bazokina next week umuzamu akeshi sano bakunda gutaninga Jonathan agomba kuba tangura mwizamu byanse bikunze ariko waraba hagati mu kibuga nibyo numusore bitakunze muri Ferroviaro ariko aheruka guhinduranya equipe dakika nawe nyene muri Rotour Abdul Karim ko abamediatere nabonye ari bake kugiye muri Rayon Sport equipe nkurikirana Abed biravugwa ko nubwo akinira kumvuna no yasi biravugwa match ya Police na match yabahuje na Police na Rayon Sport yasohotse yavunitse ariko hari umukinyi w'umurundi wundi on top nibaza ko gusumbana Abed kire turavye bya kahise ariko turavye line now actually umukinyi mwiza w'umurundi akinira muri Rayon ni Tambuwe Kurwara Ngongo afise 4 bi 5 assists afise bitsindo bine na assist 5 ariko aracumba ico kintu uwo ntiyahamagawe ariko hahamagawe Abedi
waraba mu ba mediatere bo ngaha eske ninde yo kwirengagiza performance ya mediane ya Musongati ku buryo habuze mwumwe hagati ya Boris canke se Bishaza ko Bishaza ça fait 4 bigaragaza ko niveau naho isubira hasi numukinyi afise cha present guhera muri numukinyi yamara ingenderwa kwa hagati mu kigo haburi ekipa cha guhera mu Kayanza ukaja muri Vitaro bagatwara igikombe ukaja kwa Musongati ukaja no kwa Musongati ça fait des ntushaka kumbwira ingene Bishaza kugeza isaha ata muntu aramuproposa muri no staff nawe ngo arahabwa ayo mahigwe nubwo atona kina ukabona yuko eske uri kuraraba ino staff yacu I mean uri kuraraba ino equipe yacu ntubona ko ari ukuntu iri unbalanced n'aba defenseur bake n'aba mediateur n'aba attaquant benshi n'aba mediateur bake kandi ku vyukuri paraporo nuko dusanzwe tuzi formation uko dusanzwe dukina jewe icambere nduta wanashaka guhamagagwa kwabakinyi abana bariya reka mvuge ngo haraba yirengagizwa canke se sindabivuga ngo no kwirengagizwa ariko reka mvuge ngo dufise beza benshi mugabo je reka nizerere muri aba baje ariko je biragaragara ko je ndafise amakenga kuri formation doje kuri système doje umuntu hamba mu rugamba dukina kuko buryo umuntu agomba gupanga equipe en fonction y'abakinyi afise na profile zabo n'ivyo bashoboye nk'ubu nka Muderi Akbar n'urugero rwiza rw'umukinyi je nabonye Ngozi sinzi nimba ari capitaine canke vice ariko keshi ndamubona yambaye brassard ya Gasogi ni capitaine n'umukinyi mwiza muri hagati mu kibuga ku buryo umujanye kuri kabiri yo kwideburuya kuko afise ivyo bihaha vyo kwirukanga ariko ushobora kutamubonamwo vyiza paraporo y'igihe wari kumutereka kuri poste asanzwe kinako dukinye formation y'abakinyi batatu batanu babiri siko dukunda gukina ariko wewe ufashe Liyongora umukinishije nk'umudefenseur nk'umupisto gauche kandi Liyongora akenshi canke ukinishije ni Liyongora uruhande rumwe Bienvenue kana k'Imana umukinishije ku rundi ruhande ku buryo akenshi nagiye mbona dukina ibitsindo vyinshi twatsindwa wasanga biriko biraca mu mpande eida mu minota ya 70 wararushe umupeti Liyongora kuko nivyo asanzwe amenyereye gukina n'umuwinga typical winga mubwira heze uruhande rwose yatake atera izo centre apenetre yinjira aje kurondera ibitsindo ariko iyi formation doje sinzi ko hageze igihe ko haba challenge tugapanga equipe mu bundi buryo en fonction ko n'aba defenseur bo mu mpande tugira nuwo twari dusanzwe dufise ndamwibutse ko yagize ikibazo c'imvune ntabwo arakira ntabwo dufise Weymans ari afise Ligamakruaze vraiment ukabona yuko ni equipe je mbonye nuko equipe ihagarara ububona biteye impungenge biba biteye amakenga ku buryo muri equipe nationale umumenyereza kwe kugira ko je aravuga yuko ashaka kutugenza peut-être turaza kubigerako ariko intangiriro yo gukina na Chad izonyereka byinshi n'ubu mfise amakenga kwa abantu tuzohagera hari amakosa yoba yakozwe n'umumenyereza yitwa Sangwa Mani Patrick mu rutonde yatangaje ko yatumye ko muri equipe nationale kuba yashize hanze no mazina hari amazina yoba yirengagijwe kandi yarabereye gutuma ko muri runo rutonde Jenny baza ko ikijanye na preselection cyangwa selection muri equipe nationale ni gake uzosanga equipe nationale muhurije ko nivyo mumenyereza yatumyeko meme n'Ubufaransa mu minsi yatumye ko Ngoro Kante abantu bavuga ati pourquoi kwiguti batuma ko Ngoro Kante umusaza rero kenshi muri equipe nationale hama umwe wese arabiye kuri performance zanaka
ibihugu by'iburayi byo bisa nkaho biba bigaragara kugira biba byoroshe kugira ngo umenye ngo nakameze gute, ariko ngaho iwacu tubaza ati eske mbega Sangwa Patrick Mayani kumenya performance z'umukinnyi akinira Musongati nivyo Jimmy Ndayizeye ni wamenyereza equipe nationale, ari mu bamufasha kumenyeza equipe nationale, asanzwe ari n'umumenyereza wa equipe ya Aigle Noir, ariko nibaza ko akazi hanini yifokasinga kubijanye na equipe yiwe ya Aigle Noir nuko ashobora kuyihesha igikombe, bitandukanye no kumva ngo nzomenya performance z'umukinnyi ari muri Olympique Stars, nzomenya performance z'umukinnyi ari muri Kansas United. Biba bigoye kugira ngo ivyo byose agenda bimenya. Mu Burundi ivyo biragoye, nubwo ubu twabonye ko hariho intambwe yo kuvuga ngo urashobora no kurabira ikintu cye kuri FIFA Plus. Ugacigenda ukaraba mu gihugu cy'u Rwanda hari abakinyi benshi, kuko abakinyi benshi bava muri Primus League kenshi twisanga baramuriwe mu gihugu cy'u Rwanda. Niho rero novuga ngo uzosanga n'amarero, kuko no kugeza amaka kanya hatumeka abakinyi bagira kuri 8 bavuye muri Rwanda Premier League. Muri Primus League havuye abakinyi batandatu, naho nyine sinibaza ko aba batatu binjiyemo muri phase retour n'undi yo batinjira muri phase retour bakabafuza n'iryo zina Saido Ndibazonkiza, Cedric Kamisi, Jonathan Ahimana. Byari bigoranye ko tubona liste iri kwa bakinyi bagera kuri batandatu basanzwe bakina Primus League Burundi. Kubwiwanje mwiza mu gutuma ko Jonathan Onezime na Daniel Hakizimana unibaza ko jewe nta kosa no mwagiriza kubijanye no mwizamu, kuko Jonathan performance yo nayigarutse ko Rukundo Onezime yakinishije urukino rwo mu gikombe c'amahoro inyuma y'inkino zitandatu yaramaze adasama muri polisi, ariko kenshi numvise abakinyi bakina mu Rwanda baca kugira ngo ryategeko ryo mu gihugu cy'u Rwanda yuko kuri fede match hataja ko abakinyi bagera kuri niba ari 8, kenshi ngo niyo mpamvu uzosanga bamwe batagaragara, ariko navyo bigaca bigaruka Escoffice iyo ugo gwego gwiza go kuba wogaragara kuri line up cyanye mu bakinyi 11 ashobora gutangura mu kibuga woreka kugaragara gute kuri ugo rutonde. Bivuze ngo rero mwizamu je kubyibanje n'ubundi nta kosa je no kwagiriza umumenyereza. Daniel Hakizimana yinjiyemo nk'umunyezamu afise clean sheet 13 muri Primus League Burundi, nibaza ko nta numwe yoduca ku performance yerekanye muri Primus League MMC tararangira. Ugashigenda muri defense Keve cyo yutungiye Aigle Noir, nibaza ko ngaho naho nyine nta kosa. Omar Musa muri Gorilla ni nawe akunda nawe nyine kuba yambaye igitambara ca kizigenza muri equipe ya Gorilla. Juma Nzeyimana muri Aigle Noir nibaza ko nawe nyine nta kosa. Niyo kuri Cross equipe yiwe ya Hawkson yarakorose muri deuxième division, ariko aza kuba agugwa na equipe ya Sapsborg muri première division muri muri Norvege, aho nawe nibaza ko nta kosa. Frederic Sabiyumva yafashije equipe yiwe n'ubundi kongera kugaruka mu cicaro ca mbere muri Sweden. Nduwarugira Christophe equipe yiwe muri Indonesia ni ya kabiri muri champion. Biranacashoboka ko equipe itahukana igikombe ciganwa gicicaro ca mbere muri Indonesia, aho naho nibaza ko n'ubundi naho nta kosa. Muderi ya Kibal numwe mu kapitene, numwe mu bakinyi bavuga ko equipe ya Gasogi yendera ko akunda kuba tangura kenshi gashoboka muri equipe. Ni nk'umukinyi equipe yubakirako cyane. Ugacugenda kuri bamutera amashugwe menshi. Ugacugenda kuri Yusufu Ndayishimiye muri defense aha niho hambere cyo ntangura kugira amakenga. Yusufu Ndayishimiye rore yobo yatumye hamagagwa na equipe na coach Sangwa Patrick Mayani peut-être kari wayizi, ariko kukijanye na performance tubona koko ari ama equipe ibintu byabo byose babiri clear biragaragara. Amaze imvune yiwe yimazemo hafi iminsi igera kuri majanani. Nemera je ko twaba tugira dutume ko abakinyi bameze nk'abaje gufasha staff ageze uretse abakinyi baje gufasha equipe abuke umupira. Novuga ngo rero wewe agomba yaragomba kwize hafi iminsi igera kuri majanani atageze mu kibuga. Inkino ziwe batanguye kumuhaza mbere bamuhaye gukina mu bana kugira ngo ashobore kugira amenyere ntarigera kinishwa muri equipe. Yaratangura agira antrenema yiwe dene baramwesera muri bajya bakiri bato. Arakina izo match ariko nta match nimwe aramara. Imwe yakinye kandi novuga ngo imwe yari sanzwe ngo kumara 45 minutes agenda akina 75 minutes. Ayo makipe yo mu bana bivuze ngo n'ubundi ntabwo araba top ku buryo bomufata ngo bamushire kuri match officiel ya equipe ya Nice. Match bamushize kuri bando touche yari match baheruka guhura na Rennes tariki 8 zo kwa gatatu. Yabatsenze ibitsindo 4 kandi ntigeze yinjira mu kibuga, ariko yari kuri fede match. Bivuze ngo rero umukinnyi amaze iyo minsi hafi igera kuri majana atari karakinishwa muri equipe, agatuma ko muri equipe nationale peut-être ko yatumwe ko kubw'uruhara afise muri equipe nationale
bidahuye no kuba ari performance afise canke performance zimuvugira actuellement muri equipe kuko ibigaragara nta match afise mu kuguru zo kuvuga ngo aje muri equipe nationale kandi kigeretse ko amakenga mbuyamba yageze yuko n'ubundi equipe ishobora kutamurikura na agenda yafise kuko sinumva ko OGC nisiza kumurikura ta match officiel baramukinisha muri Ligue 1 ari umwe mu bakinyi avuga ko mu mwaka uheze ari vice capitaine nyuma ya Dante muri equipe ya OGC Nice equipe ntiramukinisha bigoye ko rero n'ubundi dushobora kwizera ngo azoza muri equipe nationale ugacugenda hagati mu kibuga nabonye Sangwa Patrick Mana akunda kuvuga ngo umupira w'amaguru ushingiye hagati mu kibuga nabonye yavyishuye igihe batora Ballon d'Or ya Rodri aravuga ngo niyo mpamvu nanahisemwo Rodri gusumba uko no hitamwo umukinyi wese wari we wese ati jewe umupira wanje na jewe ubabubakiye hagati mu kibuga ariko yatumye ko abakinyi bagere kuri 6 hagati mu kibuga bivuze ngo hagati mu kibuga ashobora kujamwo elema zitatu ariko kuri bench hakaba hashobora kuba hari izindi zitatu bivuze ngo hariho ubuvunitse uzosanga n'ubundi yamiriye habaye kubrikora entre aba defenseur canke abasatirizi kugeza maka kanya Eriere Dino Mukono nuvuga ko ari umwe mu bakinyi muri equipe ya Fountain Gate ariko afise uwo mwanya nabonye muri weekend mu bakinyi 11 baranze igano ya NPC Premier League mu igano y'igiciro ca mbere muri Tanzania yarimwo meme n'uyu Derike Mukombozi basanzwe bakenana muri equipe ya Fountain Gate bose bari kumwe muri même si wewe Mukombozi Derike atatumwe ko muri equipe nationale nanabonye ibinyamakuru bimwe byo muri Tanzania bigaruka kuri performance yiwe ari karagira nyuma yo kuca mu equipe menshi agiye atandukanye akisanga muri Fountain Gate nimwe makintu vuga ko bariko iyi equipe iri kiragirako Mpawe n'Imana Abdul abo makintu bahuze muri equipe ya Rukinzo yatandukanye na equipe ya Ferroviario muri Mozambique mu kwezi kwa mbere igenekezo ya 19 ariko cayirunga ni equipe ya Costa do Sol nabonye amaze gukina match zigera kuri 3 menga yari kuri bench izindi zibiri yaratanguye mu kibuga nawe numwe makinyi bashobora kuba bararabiye kuri performance yerekanye mu nkino ziheruka ndetse nuko yabandanije akina muri equipe nshasha yiyunze nayo guhera mu kwezi kwa mbere Parfait bizoza muri Hawkson ni equipe nayo yari sanzwe irimo Cross ni y'ukuri bakinana ariko Cross ni y'ukuri waza kuvuyivamo aguma muri Premier Division ariko Parfait bizoza nta equipe araronka kuko we yakorukanye ni equipe mu cicaro ca kabiri muri Norvege Saido ntibazonkiza nawe twamugarutse ko we twavuze ko cyatumije kubyibanje icyo mbona yatumye atuma ko niyo experience cyane kumva ngo numukinya experience cyo dufasha mu kibuga nanje niyo mpamvu niko ndavuga icyatuma atuma ko byibanje ntumbwira ngo mukinya kinye 4 match 4B 3 penalty egari ko mukinya yabaye mwiza muri kubujya physique niyo tanga muri equipe nationale ahubwo uyu Jemba mbona yatumye ko kuca kuvuga gusa ati nguhanura abakiyi canke arafise ijambo agomba gutanga kuko twanabonye canke ngira ngo bamuha amahirwe yo gusezera muri nationale kuko ko carabivuze yaravuze ati nihagira ushaka kuba agomba kuva muri equipe nationale dushobora no kumutuma ko nahato bafise urukino ariko nayo nibaza ko atagomba sezire kuko aracakina muri Vitano ivyo nibaza ko tutobiga ashobora kuba peut-être ariyo experience canke koce yaravye akavuga ati kujya mbo yamba bavuze ati tubona n'ubundi tutabatumye ko harambaje ambaza before ya match canke after ya match areka twevite ivyo byose agacigenda rero novuga ngo kuri Abedi Bigirimana nawe mu makinyi bo hagati batumwe ko Abedi Bigirimana yaragize imvune muri equipe ya Rayon Sport kuva avuye muri equipe ya Police novuga ko mu bantu bidogirwa cyane na equipe n'abakunzi ba equipe ya Rayon Sport Abedi Bigirimana za mu bambere kubera yashitse muri equipe ya Rayon imvune zitangura kumufata amara inkino nyinshi atari karakina bivugwa ko kazobagwa ariko n'ubundi deni biza kuba birangira ivyo bitabaye benshi rero batangura no kumwitiranya baravuga ati si Majari wa mwatuzaniye n'ubundi muri equipe ya Rayon Sport kari we yinjiye muri equipe tukumva ngo yavunitse agatuma ko muri equipe nationale ngagiye kuvugwa ariko n'ubundi akaza kuba subira akarangira homvye muri equipe ya Rayon Sport na Abedi Bigirimana na match nabonye yakinye mu gishiki muri kimwe ca kane gishiki cyanyuma match ya mbere bakinye hirya yejo yasotse yababaye sindi siriko nawe azohava aza kudufasha muri nationale aza kudufasha canka azoba ameze neza ariko muri equipe nationale benshi nabonye ashobora kuvuga ati n'ubundi reka nje mu bandi nanje nje muri equipe nationale mu basatirizi kana Kimana Bienveni nibaza ko numwe makinye nawe nyine ntodutako uyu mwaka amaze gukina match 9 2026 ibitsindo 2 si bibi mu cicaro ca kabiri muri Republika Czech
nibaza ko nawe numwe makinyi beza wewe nibaza ko gwego yavanye muri Primus League Burundi nimwe makinyi ahubwo umuntu ashobora kwibaza ko gwego aho twabona ko ashobora kuzogera mu mupira wiwe canke muri kariyeri umupira w'amaguru wiwe ashobora kuba atahageze bivanye nuko twabona impana afise itangaje gusomba ko amakipe tumubonamo Jean Claude Girumugisha ibitsindo 8 muri Rwanda Premier League assist zishika 10 n'ibitsindo 2 muri Cup Champions League nawe nibaza ko numwe makinyi uvuze ati igihugu cy'u Burundi umustari dusigananye muri equipe nationale utitaye kuri izo performance n'ibiki uyu numwe makinyi uvuga ko nawe utodutako Romeo Vansi Mabanza nta nakimara yerekana muri equipe nationale cyo kwemeza ko ari umukinyi mwiza ariko ivyo ari karerekana muri equipe yiwe navyo bimupermeta kuba ari umwe mu bakinyi bashobora kuba buhamagaga muri equipe nationale kuko matches inkino zitanu ibitsindo 6 muri equipe yiwe nshasha ya Sporting Lokeren kuva vuye muri Patriots yahora kinira muri Belgique mu cyo cya kabiri nawe nyene nibaza ko nawe numwe makinyi biharuro vyiwe ko vyo genda kose biharuro vyiwe biramuvugira henda birambonye Leonard Gakwanda mwibuka nawe numwe Leonard nibaza ko canda bigaruka ko ndiko ndakonkiriwa Ndiwimana Frank kuko turanibaza nimba twumva hari abakinyi bamwe bakabe badatumwa ko tunibaza nimba hari abakinyi twari dufise beza ni naco kibazo kanasena nari nibaza kubijanye na ni liste nabonye nibaza nimba by'ukuri bajya ari bo bakinyi beza twari dufise muri bakaba baserukira Burundi nivyo nibaza abakinyi nabo batatumwe ko vyagaragara ko iyo bariko barakinishwa canke bafise performance nziza nibiharo vyiza ntibaboneke mugabo tukabona amwe mu mazina yandi atarafise amahirwe yo gutumwa ko muri equipe nationale yatumwa ko muri runo rutonde nibaza ko rero Frank naringeze kuri Frank Ndiwimana Frank Ndiwimana muri Gorilla nawe numwe makinyi avuga ko batagihabwa umwanya ukwiye kuko araciye inkino nyinshi atari karatsinda ibitsindo novuga ngo nkuko yahora ava yuko novuga ngo agishika muri equipe hari inkino nyinshi tumaze iminsi tubona aba bench disinze ko ari kijanye na babanyamahanga muri iriya higanwa bari kurikiza ariko nawe numwe makinyi batariko barahabwa umwanya nkuko bikuye muri equipe ya Gorilla bishoboka ko camutumye ko yisunze kuri performance yo baragize kuri match ziheruka Asumani Ndikumana muri equipe ya Rayon Sport simboni impamvu Asumani Ndikumana atumwe ko muri equipe nationale biharuro biriko muri equipe ya Rayon Sport yaramaze igihe atari karagaragara nyuma yakashitse muri Rayon Sport yarasinze ibitsindo rimwe agishika muri equipe ariko harageze igihe imvuniramo aragira imvune mu nyuma y'iyo mvune kugeza maka kanya nta biharuro birenza ariko areka muri equipe ya Rayon Sport sinzi impamvu kocha yoba yatumye ko Asumani Ndikumana je kubyo wanje Jordi Liyongora mu makinyi beza navuga ko nubwo equipe yiwe torohe wari ya 15 mu makipe 16 kina igano gishira ca mbere muri mu Bubirigi ariko binashoboka ko badakoroke bashobora hasigaye inkino zibiri zonyene ngo iyo equipe yiwe ishobore kwisanga muri deuxième division nubwo mbona bigishoboka ko bashobora kwikura muri zone rouge ariko no mu makinyi beza kuko muri uyu mwaka wa 2026 amaze gutanga pass decisive zigira kuri zine mu nkino 9 bivuze ngo ibiharuro vyiwe birashobora kuba vyo muvugira kugaragara muri equipe nationale Ineza Abdi ashobora kuba agaragaye mu rutonde kubera avuye muri Primus League Burundi afise ibitsindo 16 kuva ashitse muri Gazelle Mahala maze kuba akina navuga ngo inkino zigera kuri 8 yakinye inkino ndwi zihiganwa y'ikuru ya Egyptian mu Premier League mu gihugu ca Egypt igisindo kimwe yasinze equipe ya mbere kugeza maka kanya ya Cleopatra nubwo iyo match batsinze ibitsindo 3-2 anafise igisindo yatsinze muri match ya amical equipe ya Gazelle Mahare yakinye nibaza ko nawe ivyo biharuro bimuvugira kuba bovuga ati basi babe baramwentega muri equipe nationale ku buryo izo performance ayikaragaraza muri equipe yiwe peut-être ashobora kuzokoresha no mu zindi match ziri imbere ariko akabona ko n'ubundi equipe ya nationale mufize ku mutima kuri Cedric Amisi twakivuze ko wese ningo ndavuga byinshi nibaza ko hakozwe cyitwa experience ariko kuri Mose Nduwumwe yavuye muri Flambeau du Centre nja muri Singida Kwarasragoringa muri equipe ya Singida Rondeza muri Singida Black Stars acinjirayo nkina maze gukina maze kubatsinda ibitsindo 2 na assist imwe bivuze ngo rero peut-être ko ari ico gitsindo nabonye yatsinze muri weekend muri yindi gwatsinda Simba gitumyaza ashobora kuba yatumyaza sino nibaza ko kuva kiye muri Flambeau iyo abakiri muri Flambeau du Centre byari bigoranye akiri ku murindi mwiza wo gukina
ntaco byari bitwaye gutuma ko umuhungu ukora umukinyi mwiza ariko no muri Singida umwanya rawo muri Singida umwanya ariko arawuronka me jewe nibuka ngira nko mu ndwi zibiri zonyene zirenganye canke zitatu ariko arasiragoringa n'ukuntu abayeho hariya yahinduye ikibanza cyo kubamo yahinduye agace ko kubamo koko n'umukinyi yakinye muri championnat y'u Burundi gihe kirekire ashitse muri equipe ya Singida bwa mbere na mbere yamanje gutangura kubura umwanya wo gukinishwa nk'umukinyi mushasha nk'ibisanzwe nyuma n'ivyamaze gutsindira ikizere kuko nimba usigaye ukina match ya Simba ugatangura mu kibuga bari ibintu vyerekana ko equipe yamaze gutangura kukwizera wese umukinyi umuntu yohagarara ko cyane avuga ngo hari ikosa ryo barikoze kumutuma ko umukinyi mwiza rero aya niyo mazina muri rusange yaje kuba atumwa ko ibi ni navyo bintu twe twumva ku giti cacu bigaragara umugabo witwa Sangwa Manini Patrick yoba yakoze ku bakinyi bashasha twabonye cyane amazina nka Cedric Kamisi ndetse umugabo witwa Saidini bazongize bagaragaye mu rutonde jewe nibaje ikibazo kimwe niyumvira ngira ngo wabanatumwe ko kugira ngo baze gusana basezera muri equipe nationale bagize inkino bakinye baze gusezerera ku kibuga intwari kuko ntibigeze bongera kugikinira ko inyuma yo kurunga qualification ya 2019 ubushasha bwacu ntibarigera babwumva muri equipe nationale amazina amwe ntiyatumwe ko ba Leonard Gakwaya bagaragara ko bariko barakinishwa abasore nk'abatambwe ibyatambwe byo ntabizi neza nimba byo kuri yoba yagize akabazo muri equipe ya Rayon Sport ameze neza cyane ameze neza ya umukinyi ariko arakinishwa cyane muri equipe ya Rayon Sport ndetse ni n'umusatirizi pe n'umukinyi akina hagati abatsindira pe cyane aba bahungu bari Kao Faustin nabo babiteguye kuza gukinira equipe nationale ko batagaragaye mu rutonde nuko Sangwa nuko yabigenje turiko dutegura match zibiri za Chad Paparba ikibazo